Iyo kwinjira iratanguye ati urashobora kuza ukicara basi gatonyi ko ntubuca imbere y'abantu uta participe ati biwe werekana namwe ntuke sa mugabo nicara inyuma nza kwicara inyuma kandi biheze cengenda ngo sawa barabatiza abantu eri abantu nka batatu canke bane hanyuma umupastor aravuga ati je ndumva mu mutima hari ubundi munasigaye ati Imana arikira guhamagara ati iciza cyo kubatizwa niko izina ryawe rizoba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubuzima bwanje bunye urafise urutonde. Nico nshaka kuvuga ku bajene ko barabura urutonde kubera ubuzima bwanje burafise urutonde kubera iyo ushize Imana mu bintu vyawe Imana iraguha urutonde. Bakunzi ba Holy Canaan TV n'umunezero mwinshi mfise mu mutima wanje ukwakira uyu mukobwa mubona imbere yanyu. Ndanezerewe gose kubona uyu munsi turi kumwe kugira ngo dushobore kugira ikiganiro dushikiriza abakunzi bacu bo kuri Holy Canaan TV. Ariko rero imbere yuko dutangura nagira mbanze ndamusabe abanze abidondore uwari we hama tubone gutangura kubaganiriza. Imana ibahezagire. Murakomeye, je nitwa Sabrina Kwizera nkaba ndi umukobwa wa Renida. Ni privilege no musi kubona ndi ngaha namwe. Ndishimye cyane kubona nshobora kuza gusangira no kuganira n'umuvyeyi wanje hama tukaba tuje kuvuga Imana. Nitwa rero Sabrina nkaba mba muri Canada, Montreal. Ndakijijwe hanyuma nkaba nsengera no muri MCE Canada. Imana ishimwe cyane. Reka rero mbanza ndamusabe uyu munsi ni wadusengera asengere iki kiganiro, asengere abantu bose bazocumva kugira ngo kize kigire impact positive kuba zokurikirana iki kiganiro. Karibu rero usenge. Ego Mwemuyera mwami wacu turaje imbere y'inyonga yawe tuza kugushimira Mana ko uduhaye uburyo bwo kuza gusangira ijambo ryawe no kuza kuba parmi les autres Seigneur tuvuga Mana ko uri nkuru. Turasavye ko data rugira byose uza uvuga à travers nos bouches ukaza Mana ugashobora kudevansa amajambo yose tuza kuvuga muri aka kanya kugira icubahiro cose Mana kibicawe. Ubohore imitima y'abantu baboshwe, ubohore Mana imitima y'abantu kugira bakumenye babone ubwiza bwawe, ubukuru bwawe. Turakwinginze Saint Esprit udemeure parmi nous n'izina rya Yesu amen. Urakoze cyane. Rero ikiganiro nariko ndifuza ko tuganira uyu munsi ntagira ngo tuvugane kuri parcours y'agakiza kiwe, atuganirize jewe yavuye nga mu gihugu cy'u Burundi adakijijwe, ambwira ingene vyagenze, ababwira ingene vyagenze kugira ngo bize gufasha n'abandi benshi bumve ko no mu bihugu by'amahanga abantu bashaka kwakirizwa. We vyagenze gutega Sabrina? Bon, naje urumva byashikiye nk'ibintu nari ntiteze. Nabayeho ubuzima nyine bw'umuyisi mwanya muremure. Hanyuma muri 2018 hariho église ndaja kuraba gufrequenta yari église y'umukuzini wanje yitwa Joseline yari yarantumiyemo. Hanyuma azarambira je kubaramutsa kubagenderera hama nkaza ndagenda dimanche antumiye mugabo naragenda nkaca nsohoka nta connection imwe nari ifise nagenda juste kugira ngire présence kandi amunezereze nawe. Hanyuma umunsi umwe ngiye iyo dimanche baca bigisha ijambo ryo kuri salut, barigisha ingene umuntu amenya Imana ubuzima agira nyine yari inyigisho vraiment yankoze ku mutima. Hanyuma uwo munsi baravuga ati hari umuntu yoba ashaka kumenya Imana, hari umuntu yumva ashaka yahezagiwe n'inyigisho ico yakuyemo ngo baduze ukuboko. Ndaduze ukuboko ico biratira attention iyo église. Umva après le culte ndataha barasaba numero zanje ndazitanga hama pasteur wahaca ampamagara arambwira ati urashobora kuza kuri église ati tuvugane. Ndavuga ni okay bon ndashobora kuza kugira nyine
nyine kuri respect nenda mufitiye nk'umuntu pasteur agateka ngende aca arambwira ibintu bya baptême arambwira importance yo kwibatiza ituma dukeneye Imana aca avuga ko hari amakuru ariko araba aca avuga ati nimba ushaka urashobora kuza ugaparticipa ati si ngombwa ubatizwa ubwo nyene atariko woshobora kuvyiga namwani oya namwani jembe mashaka kumera nk'abo bakizwa binjira bakaca basohoka nimba bakinjira mu kintu batari prêt jembe ndazi Imana leta ariko umwanya nuvumengo sindi prêt yo kwiyangasha hanyuma avuga ati okay nta kibazo ndataha ntashe umunsi wa baptême umukozi nanje ara telefone arambwira ati urashobora kuza tumfashe gutegura indya kwa niwe yari en charge ya cérémonie n'ibintu utuntu du snacks abantu baje kwibatiza nabandi okay kwa naba hafi iyo église ndagenda kumufasha ngiye kumufasha acarambwira birateba bitevye acavuga ati kwinti ratanguye ati urashobora kuza ukicara basi gatonyi kwa ntuboca imbere y'abantu uta participe ati werekana namwanya okay sa mugabo nicara inyuma nza kwicara inyuma kandi biheze cengenda ngo sawa barabatiza abantu abantu nka batatu canke bane hanyuma umupastor aravuga ati je ndumva mu mutima hari ubundi munasigaye ati Imana ikira guhamagara ati iciza cyo kubatizwa niko izina ryawe rizoba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ndavuga ati none umva mfuye no munsi bisigura yuko ubweze bwanje buzabuheze imva sinanditswe mu gitabo timba Imana nishaka ntizokokonesa ico kintu kirangwa qui travaille n'abandi il faut vraiment yuko nandikwa mu ico gitabo hanyuma acavuga asuragira indi appel de salut avuga ati haguruka aho uri hose ati nta kibazo turakubatiza sinzi ingene vyagenze sinzi ingene nadugije ukuboko nisanga imbere baranyambika ikanzu yera bacarambatiza hanyuma nuko rero nasohotse muri eglise mvuga nti Imana vraiment sinzi ibyo mpejeje gukora ariko ndazi kubaho kandi ndazi kuzonyereka urumva rero utanga utambukane nanje naho rero le 19 décembre 2018 nakiriye agakiza hanyuma mbandanya ntambukana n'Imana. Amen. None Sabrina je ndashaka ko uyu munsi uganiriza cyane ugwaruka kuko ugwaruka uyu munsi barabona gukizwa umengo hari ibintu cyawe priva umenga gukizwa ntibiryoshe umenga gukizwa n'iby'abantu atari abasirimu atari aba intellectual umenga n'ibintu harababifata kumengo n'ibintu bibaye biraho none je nagira ngo tuganirize wewe uko urabye ubuzima wari urimo utarakizwa n'ubuzima urimo uyu munsi woshobora kutubwira ubudasa buhari? Yego cyane uko ni bunininya kandi nibaza yuko n'abantu banzi kera n'uno munsi barashobora kubona difference je nama mvuga yuko c'est pas ubushobozi bwanje c'est pas ko yandushije ikindi kirundi muntu canke icyo nakoze ni vraiment itara ry'Imana la lumière y'Imana yamurikiye ikintu ca mbere na remarque kumenya Imana birakuzanira amahoro hari ibintu byinshi muri ino si bidusamaza urashaka kufitinga in muri communauté mu bagenzi bawe kugira ngo use ukagerageza kwiadapta muri société hariho pression nyinshi iza uri mushene ngene wambara ngene wifata urumva mahero utegerezwa kuba ufise statut utegerezwa kuba ufise ugasanga ni ibintu bishobora kugustressa cyane bigatuma ukupabiliza ugasanga wabigiyemo naho utari ubishaka kubijamo mugabo kuva mfise Imana kuva nakiriye agakiza na amahoro yaranyinjiyemo. Amen. Ndumva ntuje ndumva naho ibintu bidashika kuko naho uri umukizwa ça veut pas dire yuko ibintu byose bizogenda byoroshe mugabo urafise iyo conviction yuko peu importe situation kurabamo urazi ko hariho umuntu akaraguraba urazi ko hari umuntu afise le dernier mot mu bintu byose urumva azohakubera azokugwanirira urumva ucugiranye nayo mahoro mu mutima wawe ikindi kintu naho
surtout kuri iyo fe yuko nagoma igihe bambaza ati urashaka kwibatiza urashaka kubatizwa bakambaza ati cyane mwana ntisindi prêt ati hari iki numva umengo sindagera ku sacrifice ibintu byose igihe cyinshi aba jeune barafise iyo nyota yo kumenya Imana kushaka kugendera mu Mana kuko urazi ko hari ikintu kiri hejuru nyine kikuru nyene mugabo ukaca usanga uko uravuga ati none nzoca meba inzoga nzoca meba bagenzi banje eske nzoca none mugabo rindire kambanze ndindire ndazi ko nzohagira mugabo uno munsi sindahagira mugabo ico nashaka kwibutsa abantu nuko nta muntu n'umwe azisaha n'umwanya kandi Imana ni umuvyeyi irakuzi ukuri kose irazi ingorane zose ufise irazi ico umubiri wawe ufise faiblesse kuri co urumva nturindire ngo nzorindira ntuwihe umwanya ngo nzorindira desida uno munsi kuko ubuzima ni discipline utegezwa kwigirira uravuga ati arrête enough is enough ati ça suffit ati uno munsi sinzi aho ngira ndiko ndaje sinzi ibyo ndiko ndimo sinzi ibyo ndimo peut-être urafise addiction kuri alcool cyangwa urakunda gusohoka cyangwa urakunda ibintu nyene byo mu isi ukavuga ati Imana ndaje uko nduno munsi wewe utangure inzira yawe utangure kugenderera imbere utangure kushoboza kugwanya ibyo bintu mugabo ikintu cyose gikeneye intambuko ya mbere y'umuntu ifoko umuntu avuga ati uno munsi niwo munsi ntanze ubuzima bwanje bw'Imana ukavuga ati nda surrender ubuzima bwanje ndihevye kubw'Imana umaze gutanga iyo sacrifice Imana ntitangwa gukora Imana ishitangwa kugucungura agatangura kugufasha nyene ugatambuka nk'umujana usipoze kuburi none ntivyakugoye kuko abagenzi mwari kumwe ntivyakugoye ingene donc uhindura ubuzima uhindura inyifato ntivyakugoye kumva ko utandukanye nabo canke muracari kumwe bimeze gute kuko uyu munsi urumva ko abajene benshi bashobora kuvuga ngo eske ndaheba miliyo yanje ndaheba ikina kiriye wewe byakugendeye gute kugira ngo nabo batarabishobora bavyifuza wumva inzira waciyemo uyu munsi ukabugeza kugeza c'est ikintu coroshe vraiment séparation ni ikintu ca mbere kigoye surtout ari abantu ukunda ari abantu atakintu ubona bakugiriye umva iyo usepare n'umuntu yarakubabaje canke yaragukoreye ikibi biroroshe mugabo iyo ari umuntu yakubereye hafi mwagendanye kuva mukiri bato mukasangira ibintu byinshi séparation yabigoye kandi ku bushobozi bw'umuntu Imana ibishobora ibigushoboza jewe nka jewe ndazi yuko yari komba nyinshi cyane kubera hari ibintu byinshi bagenzi banje bagira muri uwo mwanya nayo mfise conviction mu mutima wanje yuko Imana sivyo ishaka kunkora kandi nategezwa kwidemarka nkavuga nti Imana nti jewe ubuzima bwanje namaze kubuguha kandi iki kintu kirangoye kurekura kirangoye kukiguha kugiheba kuko ugihebye ugihaye Imana kugira ikigufashemo umva naguma ndiko ndabafata kubera navuga nti nabantu nkunda cyane mugabo Imana buhoro buhoro yagira nyigisha vraiment mvuga buhoro buhoro kuko yari buhoro buhoro si kintu ukwiye guforsa ukwiye kwihutira ko ushaka gusanga wihebye mugabo kwera remords kubera kuba ugasanga urabaye isole intege kaciza kwashigira intege nke satani kacigutereraho ugasanga ko rero ucubihebera mu bintu by'Imana kwera utarufise procedure tabaye sain tabaye ibintu waretse Imana ikatrabaya muri wewe urumva vraiment Imana yaranyeretse ati ibi bintu urafise faiblesse kuri iki kintu isepare muri umwanya ati uracafise intege nke kuri iki kintu isepare nkaje fata umwanya nkaguma muhira nka jena nkasenga nkiyegereza eglise nkaja mu bikorwa kugira uronke umwanya mwinshi umva surtout ngaha anye turi hanze usanga umwanya ugenda n'ingoga akora akazi usanga ufise n'indi engagement yo kuri eglise usanga umwanya ugiye n'ingoga ucuguma uriko urarondera
gukorera imana ukiforma kugira discipline kuguma ukuragira inyota kuko uko ugendera mu mana ugira inyota yayo ico ni ikintu kiri automatique imana iraguha soif umuyirondera hanyuma afira mesure yuko naguma ndiko ndarondera imana nkasanga ndiko ndirerwanya buhoro buhoro hanyuma nkasanga bimwe na bimwe urumva hari bamwe twatandukanye hari abandi imana yagumije mu buzima bwanje kubera hariho imbuto imana ikirafasha kuguma ndiko ndavomera guma ndiko ndababwira ubutumwa ndiko ndaba exemple ku bintu bimwe bimwe ko yavuga ati nasabira niba yarabishoboye ibi na jewe ndashobora kubishobora urumva quand même distance hariho bimwe distance utegerezwa kugirana nabo surtout abantu batazi imana hariho distance itegerezwa kuba ku bintu bindi bimwe mugabo hariho bamwe ushobora kutakupa complètement kubera uzi yuko turi ngaha kugira tube itara abandi bantu turi ngaha kugira tube dufashanye ntitube judgmental ntitujuje abantu mugabo tubafashe kandi tubegereze ku mana mugabo ni kugira inkomezi d'abord inkomezi za Saint Esprit none Sabrina uravuze uti wakija mu bikorwa mbega ibikorwa wagiyemo nk'ibiki kuri eglise je ndakunda abana umva nacenja muri département yo kwigisha abana batonyi de l'âge à 3-5 ans canke 3-12 ans nkabigisha ijambo ry'Imana mu Burundi nibaza ko bita Sunday School hanyuma nkaza nkaca muri département créatif yo kugira kubakigisha amaactivité ugasanga kubabigisha ijambo ry'Imana nawe ukasanga ukuragiga urumva ubwo utanguriye nawe kuri nyine hasi umva wigana nawe ugasanga urabona importance yo kumenya ijambo ry'Imana nuko na jewe nshobora gutanga ku bandi batazi Imana kuko kw'abana nyine amen none wewe uyu munsi ni gikina kahe kamu ushobora gutera urwaruka kuko uyu munsi urabona ko urwaruka vraiment kuraraba bamwe urabona ko arabazimirira mu nzoga mu biyayuramutwe ugasanga ni giki uyu munsi wabwira ati Imana mbega Imana ahubona ishobora no kubahindura ubabwira ijambo kuko ijambo riko riravugwa n'urunganwe riragira impact gusumba nk'umuntu akunze kuko urwaruka umuntu akiri muto nabo bakiri muri ubwo buzima nk'ubwo bwabo none uyu munsi giki wumva we ubafashisha nk'abo bantu batarajura ni giki kugira ngo babwira kugira ngo biyirwanye bave muri ibyo baze mu Mana babwire uburyohe bahabonye babwire ikintu ubona nawe wakuye cyatumye uvuga ngo ntacyo ntandukanye n'Imana jewe ikintu cya mbere novuga nuko ni gufata Imana nk'umugenzi wawe ni gufata Imana nk'umuntu umutabazi umuntu umukompanyo wawe mugenderana muri byose je natanguye buhoro buhoro no ku nyambaro yanje mvuye mu nzu nkabwira Imana Mana ndagusavye unyereke ico nambara ndagusavye unyereke ingene mvuga ngiye muri kurondera akazi nkagati Imana mbwira ingene mvuga articulation yose ya ibintu byose bisohoka mu kanwa kanje mvuga nyigisha utangura buhoro buhoro wampika Imana mu bintu byose ugira no mu bintu biri basic kuko Imana itegezwa kunetwaya ibintu byose kugira n'ingene uvuga n'ingene uparesa ingene wambara inyifato yawe idemontra ubwiza bw'Imana c'est pas kukizwa c'est pas nécessairement kumenya Bibiliya cyane kuba umupasteur cyane kuba umu apôtre peu importe ikigukizwa ni d'abord à l'intérieur il faut que Imana igira nettoyage indani mu mutima wawe ukaba umuntu ahisha icubahiro izina ry'Imana mu gukundana mu gufasha abandi ingene witwararika ingene udemontra personnalité y'Imana il faut que Imana iba exemple mu buzima bwawe rero uri umuntu gitangura uri umujene urashobora kutakara mu nyambaro surtout ugasanga ntuzi ingene wambara ko uracakunze ibintu bimwe ukabatana n'ibindi biranyegeza ese ibinye ndikwije mugabo wihereje Imana izo bikwigisha ata jugement ihari ata kintu na kimwe gituma wumva umengo urukura bigira juste kwera nyine kuri force kubigira umva ico kintu bamashaka kubabarira nti gukunda Imana nico ca mbere kuyireka
ikagukoresha ikakubamwo ukayiha umwanya ugafata umwanya kwisepara n'isi utangure naho yoba ari isaha imwe gusa ukavuga ati Mana iyi saha ndayiguhaye isaha imwe izoba amasaha abiri azoba amasaha 3 hama ugume wavansa ugume uriko uradevelopa uwiha umwanya ni sacrifice kuko Imana ni Imana de choix iraguha choix urashaka iki natushaka ugishatse izoza udodoye ku muryango wayo izokugururira rero dodora uno munsi uvuga ati Imana ubuzima bwanje jeunesse yanje urashobora kuba jeune adulte urashobora kuba uri adolescent urashobora peu importe uvuga ati uno munsi ndi consacré ku bwawe iyi saha ndayiguhaye nyigisha icyo ushaka kunyigisha soma bibiliya hari ibintu hari ama etape mu buzima utegetswe kugira ukavuga ati uno munsi ngira nige kusoma bibiliya kuko Imana ntivuga ni kuvugishiriza irashobora kuvugisha kundi muntu ukumviriza ubutumwa ukaja muri eglise ni ikintu ca mbere ngira abajene vraiment murondere eglise murondera umukuru kuko nta muntu numwe ashobora gukura wenyene ntushobora gukura wenyene utari kumwe n'abandi bantu communauté irakenewe cyane gose irakenewe surtout niyo umva kugira uve no muri iyo miliyoni hakeneye séparation il faut kubucugira influence nziza autour yawe ikwigisha iyo ufise intege nke ukaba ufise undi muntu ushobora guhamagara ati sengera iki kintu kirangoye urumva rero icambere gira Imana uniganiriza nk'umugenzi wawe mugendane umugire umufasha mu bintu byose ukora ingene uvuga byose cya kabiri rondere communauté urondere abantu wiyegereza eglise urondere ahantu usengera kugira abo bantu bakuduze ukomere kugira ahantu uzoshike ahantu aho satana ashagerageza kunyiganyiza ikanka kubera uri stable ufise fondation iri solide. Amen. Urakoze Sabrina. Ego none akantu kajambo kanyuma ndagomba uyu munsi nane akubadije mbere uyu munsi we wumva gute ucize kuri balance ubuzima bw'agakiza n'ubuzima bwo hanze ubyumva meme no muri organisation y'umwanya wawe organisation y'amafinance yawe ikintu ubuzima uravye uko organize ibintu kera n'uyu munsi ubona difference iri ubuzima bwanje bunye urafise urutonde nico nshaka kuvuga ku bajene ko barabura urutonde kubera ubuzima bwanje burafise urutonde kubera iyo ushize Imana mu bintu vyawe Imana iraguha urutonde Imana ni Imana de discipline Imana de droiture Imana ikunda ibintu byorganize iraguha gupanga umwanya wawe iraguha gupanga amafinance yawe iraguha irera sa vision yawe abantu benshi bari satisfaiza n'ibintu byo mwisi mbwa ibintu by'isi ni momentaire ibintu byo mwisi urashobora gusohoka ukaryoherwa mbwa biherubwo nyene urashobora gutunga ukarongera amahera legalement canke illegalement mugabo ibintu byose bije bitanzwe n'isi bigenda binyaruka mugabo witangiye Imana ukavuga ati Imana ibintu byose bifise n'ivyiwawe Imana iraguha urutonde mu buzima bwawe irakwigisha ingene upanga amafinance yawe faveur y'Imana iraba kuri wewe. Amen. Faveur y'Imana imiryango iruguruka utazi ingene yugurutse ukavuga ati muri byagenze gute ati none jewe ibintu byinshi byanshikiye vraiment mu buzima bwanje nkatangarira Imana abantu bakaraba ati none wewe ugira iki kugira uronka ko kazi ugira iki kugira ushobore kuba wari ufise inzu ku myaka ufise kugira ushobore kuba utuje tukagusaba usohoke cyangwa ugira iki cyangwa ukakanka ugataha amasaha akwiye gutaha rero se ibintu nari mfise ugabo ni ibintu Imana iguha muri wewe ayo madésir aragenda ukagira amadésir mashasha uragira lumière shasha mu buzima bwawe n'abantu bazobibona kandi bazobitemanya urumva ibintu byo mu isi vraiment ntimuvyirukire kuko n'ubundi muzobisiga ngaha ni ibintu by'akanya gato ni ibintu biri éphémère tout est vanité kuri nosi urumva rero mwegereze Imana vraiment mukunda Imana kandi izobagirira neza nta muntu n'umwe akurikira Imana ngo ibintu byo bibagahomba ntibishoboka kuko ni Imana ikunda ni Imana itutwararika ni Imana vraiment izokubera umuntu ugitangaza gushika naho nawe we
wibaza ati none umwanya wose niko nkora iki je sinibuka ubuzima bwanjye atamana afise amen ntabwo nibuka kuko yarabufuse haleluya yarabufuse Imana ishimwe n'ukuri Imana ishimwe rero ugwaruka ego nibaza ko iki kiganiro kizogira ico kibafasha ibi uyu mwana ariko arababwira n'ukuri nta muntu n'umwe yegera Imana ngo imutere umugongo kuko burya Imana twese hari ubuzima yatashije ku muntu uwo ari we wese rero igihe utari kurayirondera ntubumenya irakubarira ngo niwaca ngaha turajyana niwaca ngaha ntituri kumwe rero ndifuza ndasenga Imana rugira byose ngo itabara ugwaruka itabara n'ababyeyi ariko uyu munsi nariko tuganira n'ugwaruka ariko n'ababyeyi bumvireho umuntu wese n'ukuri agira inyota yo kurondera Imana nta muntu yarondera Imana mu maramazi ntawe ushobora kumara amazi mugira inyota mugira inzara Imana iragomba ko umuntu wese agendera mu rutonde yashize imbere yiwe umwe wese arafise urutonde rwiwe ategeza kugenderamo kugira ngo ashobore gushikira ivyiwe rero Imana irahezagi sinzi ko ari akajambo kanyuma wofise wokorotirirako nagomba kubashimira ko namufasha kandi kutwumviriza kunyumviriza no kugushimira nawe ko nabantumiye kubona warambereye umuvyeyi kubona uri citegererezo ku buzima bwanje no ku bantu benshi bakumviriza Imana izi guhezagire hanyuma ihezagire n'isheni kugira ijambo ry'Imana rirupire hose amen rero murakoze cyane kuri aka kanya tumaranye namwe reka rero turangize dusenga Mana y'ububasha Mana y'ubwiza uvyagiye ahera cyane wogira neza bugaca bukira wabagiriye neza uyu mwana ukamumurikishiriza mu nyonga hawe akarasigwa n'umuco wawe akava mu mwiza yagenderamo izisimbaraga ziwe ariko n'ubuntu bwawe Mana ndasubiye kuza imbere yawe ndabigushimira wagize neza uragahezagira rero n'ubu ndamukuragije ukomeze kumurinda ukomeze kumwubaka ukomeze kumwagura ukomeze kumusiga ukomeze kumwishurira kugira ngo akomeze kubera itara benshi Mana ndasengeye ugwaruka muri rusange rwa Mana ese icamo uyu munsi abana bagwaruka rugatahura urukundo rwawe bakamenya ko isi ariko irabajyana ni mu mahonero ariko abemeye kurongorwa nawe bose mwami Imana ubagirira neza ukabacisha mu nzira nziza bakagira amahoro bakagira ubuzima bwiza Mana unyumva aho uri ku ntebe yawe ukora ikintu gishasha muri kino gihugu ca Canada ndetse no mu isi yose mwami Imana ugwaruka rumurikirwe n'umuco wawe ko Satani arabagwanya Satani arabanga Satani abakoresha ibyankwa nawe ariko ndashaka uyu munsi ngo batabare mwami Imana bakoresha iby'ubutwari n'uby'ubuhizi uzobukoze wa Mana we rero turagushimiye ukomeze kubana natwe ukomeze kubana n'abantu bose bakurikirana iyi shene ubahezagire ubaha umugisha wawe Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe rya Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kubyumvise amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza